Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe ko Barundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 31 Rusama umwaka w'ibihumbi 2022 ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mwese muri kino kiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no kunywanisha Barundi yabereye i Arusha. Ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha magazine. Muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi tugiye gusozera ikigabane ca kabiri c'igice gikuru ca kabiri. Ikigabane kigizwe n'ingingo zigenga ikiringo mfata kibanza. Hano turagaruka ku ngingo ya 22 akaba ari nayo ya nyuma ya kino gice gikuru. Jewe turi kumwe muri kino kiganiro nk'abandi Franck Espoir NDIZEYE. Nkuko nanimejeje kubibabwira mu ntanga marara, reka turabire hamwe iyi ngingo ya 22 ingingo ya nyuma ya kino gice gikuru ca kabiri. N'ingingo ivuga kubijanye n'ikiringo mfata kibanza. Ku murongo wa mbere, impande zose zumvikanye kubahiriza mu kiringo kiri hagati y'umunsi atewe ko igikumu nishigwaho ry'inama nshingamateka mfata kibanza amategeko ivyumvikanywe n'ivyemejwe mu kigabane ca kabiri c'aya masezerano. Ubwa kabiri, kubera igikumu iteye kuri aya masezerano, inama nshingamateka irishinze mu ndwi zine zitarenga ibikurikira. Ku murongo wa A, kwemeza aya masezerano nk'itegeko risumba ayandi yose atana kimwe gihinduwe muri yo. Akarongo ka B, gufuta amategeko yose ateye kubiri n'ubwigenge mu vya politike canke ishigwa mu ngiro ry'aya masezerano. Akarongo ka C, kwemeza amategeko yose akenewe mu kurindira ishigwaho rya leta mfata kibanza yo guha ububasha bwo kurikiranwa by'agateganyo ku vyaha bya politike vyakozwe imbere yuko ayo masezerano ategwa ko igikumu. Umurongo wa gatatu w'ingingo ya 22, imigambwe yifuza kuja mu ntwaro mfata kibanza. Imigambwe iri muri aya masezerano yumvikanye gushikiriza umugwi washinzwe gukurikiza amasezerano ibi bikurikira. Akarongo ka A, mu minsi indwi ikwirikira itegwa ko ry'igikumu kuri aya masezerano, icemezo canditse congeye kuri aya masezerano gituma umugambwe wiyemeza kugendera ivyiyumviro by'intwaro rusangi, amahoro no kunywanisha Abarundi, kwiyamiriza ububisha ubwo ari bwo bwose, yongere igire uruhande mu migambi yerekeye amahoro no gusubiza hamwe. Akarongo ka B, urwandiko rugena abaserukira uwo mugambwe mu nama nshingamateka y'imfata kibanza mu minsi 60 ikurikira ishigwaho ko ry'igikumu kuri aya masezerano. Umurongo wa 4, umukuru w'igihugu n'icegera ciwe bo mu ntwaro mfata kibanza barashikiriza abagize leta mu kiringo c'imisi 60 ikurikira itegwa ry'ibikumu kuri aya masezerano umugwi ujejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro ryayo masezerano. Umurongo wa 5, mu nyuma y'ukwezi bamaze gutera igikumu kuri ayo masezerano, umugwi ujejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro ryayo masezerano urihweza ko ibisabwa mu gushiraho leta mfata kibanza bikwiye, ugaca ushobora gusaba leta canke urundi ruhande ugwa ari go gose canke umugambwe uwari wo wose urimwo gufata ingingo zose zikenewe kugira ngo hakogwe ibisabwa vyose. Uyo mugwi wonyene urashinga umunsi wo gushiraho inama nshingamateka mfata kibanza na leta mfata kibanza. Uyo mugwi urashobora kwigizayo iryo sango gushika
ku mezi atandatu atarenga kuva hatewe ko igikumu ku masezerano. Umurongo wa gatandatu, hagati y'umunsi wo gutera igikumu ku masezerano n'uwo gushiraho leta mfata kibanza, leta izokora ibi bikurikira: akarongo ka A, gushikiriza amashirahamwe mpuzamakungu, imigambwe ya politike be n'umugwi ujejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano uburyo bukenewe kugira hashingwe inzego zategekanijwe n'ayo masezerano mwishigwaho y'inzego, gutanga impapuro zikenewe na cyane cyane impapuro z'inzira ku bantu bari barahunze, abari mu makambi y'impunzi n'abahungutse, hamwe n'abanywanyi bari mu migwi yitwaje ibigwanisho nk'uko bitegekanijwe muri ano masezerano canke mu yandi masezerano hisunzwe ibisabwa n'amashirahamwe mpuzamakungu canke bitegetswe n'umugwi ujejwe ishigwa mu ngiro ry'ano masezerano. Akarongo ka B, irakora mu misi 30 kuva hatewe ko igikumu ku masezerano, urutonde rushigwa ko umukono n'umushikiranganje abifitiye ububasha rw'amatungo ya leta arenza ibihumbi 250 by'amadolari y'abanyamerika afiswe n'ubushikiranganje ubwo ari bwo bwose, ikongera igashikiriza ikopi umugwi ujejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'aya masezerano. Akarongo kace, yirinda gusambura no gusambuza amadosiye, inyandiko ziri mu bushinguro canke inyubakwa canke ibindi bintu ishinguye muri ico kiringo. D, gufata ingingo zose zikenewe harimwo no gutera igikumu ku masezerano mpuzamakungu kugira yorohereze iyinjizwa mu gihugu ry'abarorerezi, inteko n'abandi bajejwe gukingira umutekano nk'uko byasezeranywe mu gice ca gatatu c'aya masezerano. Umurongo w'indwi w'ingingo ya 22, umushikiranganje be n'umunyamabanga mukuru canke umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bumwe bwose nibo bazobazwa imbere y'ubutungane ibintu byose by'igihugu bizokononwa canke bizosamburwa, hatibagiwe n'amadosiye, inyandiko zishinguwe canke izindi nyandiko zibitswe n'ubushikiranganje, ikinyoma mu kumenyesha urutonde rw'ibintu bitunzwe rushikirijwe umugwi ujejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano canke ukunyuruza amafaranga y'ubushikiranganje bunaka. Umurongo w'umunani, mu kiringo cyose leta yofata ingingo zavuzwe mu duhimba twa A gushika kuri D itagishije inama umugwi ujejwe ishigwa mu ngiro ry'amasezerano, zirashobora gusubirwamwo na leta mfata kibanza mu gihe bigaragara ko ziteye kubiri n'amategeko y'intwaro ibereye kandi bigahanagurwa bidatevye. Hano turatanga karorero ka A, nko guhindura ibitegerejwe mu kazi n'ivyo bafatira ko mu gushinga imishahara muri leta. Karorero ka B, kugena abakozi no kuduza amapete mu kazi ka leta. Akarorero ka C, mu kugurisha amazu ya leta. Karorero ka D, gutanga isoko mu kuronswa ibintu canke gukoresha ibikorwa canke kubaka inzu canke gushiraho gusanura inyubakwa za leta iyo ari yo yose bituma leta mfata kibanza itanga amafaranga. Amasezerano yose atewe ko igikumu muri ivyo bihe atemewe n'umugwi ujejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano ashobora gufutwa na leta mfata kibanza. Umurongo w'icenda, mu kiringo mfata kibanza nta kugomora ingabo canke igice cazo mu buryo butarekuwe mu gice ca gatatu c'amasezerano. Umurongo w'icumi, ihagarikwa ryose ry'uwahungutse canke impunzi ritegerezwa gusigurwa no kumenyeshwa umugwi ujejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'ano masezerano canke agace k'uwo mugwi canke urundi rwego rushinzwe n'uwo mugwi nyene. Nta mpunzi, nta wahungutse canke umunyapolitike ashobora guhagarikwa canke ngo yagirizwe icaha ca politike cakozwe imbere yuko aya masezerano ategwa ko igikumu hashizweho leta mfata kibanza. Umurongo w'11,
umugwi ujejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano urashobora gusaba leta amakuru yose ajanye n'ibikorwa vya leta, inkuru yose ikenewe mu vyerekeye itunganywa ry'amabanga ya leta canke inkuru zose zijanye n'ishigwa mu ngiro ry'amasezerano, igenzurwa n'ishigwa mu ngiro ry'amasezerano harimo n'ivyerekeye imfashanyo ziva mu makungu. Umurongo wa 12, umugwi ujejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano urafasha mu gusaba no kuronswa imfashanyo ziva mu makungu nk'uko bitegekanijwe mu masezerano. Muri rusangi uwo mugwi urashobora gushikiriza iciyumviro cawo kubatanga amafaranga canke ugashikiriza ingingo zo kwisungwa mu gutanga imfashanyo ihabwa leta y'u Burundi canke amasezerano leta yogiriranira n'abayifasha. Kubera izo mpamvu uwo mugwi utegerezwa kuzomenyeshwa mu buryo butomoye ingingo zigize amasezerano hagati ya leta n'amakungu imbere yuko imfashanyo ishikirizwa. Umurongo wa 13, umugwi ujejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano urashobora mu gihe bikenewe kugira igenzura gukurikirana amasezerano ko ariko arakurikizwa, guha intumbero uruhande canke umugambwe wayashizeko igikumu. Impande zose zategerezwa gukurikiza ayo mategeko mu kiringo cashinzwe. Umurongo wa 14, mu gihe amategeko ashinzwe n'uyo mugwi adakurikije n'uruhande rumwe canke umugambwe wemeje amasezerano, uyo mugwi urashobora akarongo ka A kugabisha ugo ruhande canke uyo mugambwe ko wobikurikiza. Akarongo ka B, mu gihe ugo ruhande canke uwo mugambwe utisubiye ko, uwo mugwi urashobora gusaba ko uwo mugambwe canke uwo mugwi wohagarikwa wahawe umwanya wo kwisigura kuja mu mwumvikano ujanye n'intwaro mfata kibanza. Akarongo ka C, gusaba imfashanyo ikenewe y'urwego mpuzamakungu canke igihugu canke uruhande rumwe muri izo guhashigwe mu ngiro izo ngingo zafashwe. Umurongo wa 15, imigambwe yemeye ayo masezerano itegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo abanywanyi bayo bubahirize ingingo ziri muri aya masezerano, na cane cane mu kuyakwiza uko yanditse mu gihugu n'ingingo zayo zijanye no guhagarika intambara, kwakwa ibigwanisho no kubijana mu bibanza byateguriwe kwegeranirizamwo. Umurongo wa 16, imigambwe kandi irafasha umugwi ujejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano hamwe n'umuhuza kumenyesha abanyagihugu ibiri muri aya masezerano no gushira imbere amahoro no kurikuranira. Nuko dusozere no kuri no murongo wa 17, imigambwe izofata ibihano bikenewe harimwo no kwirukana umunywanyi wese yiyobagiza ibiri muri ano masezerano n'icemezo kigeretswe ko azohungabanya, agasambura canke akonona ibintu vya leta canke iby'abanyagihugu. Ndabashimye mwese mwariko muradukurikirana. Ndabibutse ko bino biganiro mushobora kubisanga kuri www.itorero.org. Murabisanga kandi ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye z'itorero Burundi, haba kuri Facebook canke kuri YouTube Itorero Burundi, hamwe no kuri Twitter Itorero B. Ushobora kuba ufise icyo udatahura muri kino kigabane ca kabiri ca protokole ya kabiri canke icyo woterera, akanya nakawe ko kutwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 358 46 89 67 ikibazo cawe canke intererano yawe bikazoshigwa mu kiganiro gikurikira. Ukaba kandi wifuza kuja muri groupe ya WhatsApp ya kino kiganiro, wo twandikira kuri iyo numero ya WhatsApp. Ndashimiye abadufashije kugira amajwi abashikire. Ndashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro. Franck Espoir NDIZEYE nariko ndakibashikiriza, ndabikebanuye naho ubutaha. Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni kiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe ko Barundi yabereye i Arusha.
Garukira Amasezerano ya Arusha ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri.